Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Oui, c'est glorieux. yego ni byiza cyane Et des hommes abantu ne veulent même pas accepter ce nom dans le ntibagomba no baptême. kwemera iryo zina Pourquoi pas? muri batisimu Demandons-nous. kubera iki muri iryo zina Ce nom qui est au-dessus ni de tout izina nom, niryo zina riri hejuru y'amazina dans lequel yose tout le salut aha niho agakiza kose kari abantu ne veulent même pas se laisser ntibanagomba baptiser. no kwemera kubatizwa muri iryo zina mbega ivyo umuntu ntiyovyiyumvira ko Il parle de ce nom, baravuga iryo zina il veut chanter ce bagomba nom, kuririmba iryo zina mais ils ne veulent ariko pas ntibagomba être baptisés au nom du Seigneur Jésus. kubatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo Pourquoi pas? kubera iki C'est la question. ikibazo Je crois ndizera que nous sommes reconnaissants à yuko Dieu dushimira Imana de ce que par yuko sa grâce, kubw'ubuntu nous avons bwiwe eu la grâce de reconnaître ça, twagiriwe ubuntu bwo kumenya ivyo ko turi abiwe et que nous sommes baptisés au nom de notre ko Seigneur twabatijwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo natwe comme c'est rimwe merveilleux. nari byiza cyane Loué soit notre ntihashimwe Dieu. Imana yacu Non au-dessus de izina tout hejuru nom. y'amazina yose Un autre cantique iyi dit, ndirimbo irabivuga ngo quand tous les igihe noms amazina du jour yose disparaîtront, n'existeront atazoba plus. Le kibaho nom de Jésus izina reste rya Yesu ndizogumaho ibihe bidashira C'est de ça qu'il ivyo s'agit. nivyo ari byo Oui. ego Nous, comme son peuple, twebwe nk'abantu biwe nous pouvons élever turashobora ce gushira nom hejuru iryo zina et nous voulons turagomba l'adorer, kurisenga turahaguruka kugira ngo tubikore Dieu fidèle, Mana yizigiwe nous te remercions de la plénitude de notre cœur. turagushimiye mu mutima wacu wose mu bwina bw'umutima wacu no kuri ino saha y'ubuntu turagushimiye mwami yuko wahishuriye ubwoko bwawe izina ryawe o mwami Le nom qui est izina au-dessus riri de hejuru y'amazina yose dans lequel tout iryo le salut se agakiza trouve. kose kugaraniwemwo Sauveur présent, mucunguzi uri hano sacrificateur, umwami et umuherezi prophète ce mukuru soir. turagusenga kuno mugoroba bw'ubwoko bwawe Comme tes nk'abana enfants, bawe nous sommes turi ici hano pour élever ton kugira ngo Saint dushyire nom. hejuru izina ryawe ryera o mana Que tu puisses opérer ushobore gukora Parmi hagati nous, yacu par ton Saint-Esprit, ubwa mpemu yera en nous muri tous twebwe twese ce qui est nécessaire. igikwiriye puisse ushobore agir. gukora Seigneur, mwami nous attendons ta turindiriye présence ukuba kwawe hano puissante. k'ububasha Nous attendons turarindiriye que tu puisses te ko manifester ugaragara n'ububasha hagati Parmi yacu ceux muri abo qui t'aiment. bagukunda la plénitude de leur mu mutima cœur. wabo wose o mwami gloire. o ubwiza Honneur, ibyubahiro no gusengwa soit bibe iby'izina ryawe ryera kuko izina ryawe ni iryera ni riri hejuru y'ayandi mazina yose niho agakiza kose kari ubwiza no gusengwa n'ibyubahiro n'amashimwe bw'ubwo buntu ko twagiriwe ubuntu bwo kwakira ubwiza n'ubw'izina ryawe mwami uraza kuvugana natwe kandi uratunezereza kandi kubw'ububasha bwawe n'ubushugisho bw'ijambo turagusenga uhezagire mwene data uhezagire bene data n'abashiki bacu bose ntihagire umuntu n'umwe yosubira inyuma atarose umugisha wawe turagusabye ufate bose o mwami wanje niyo cyifuzo canje umwe wese ashobore kuvuga ati ni ukuri nagize umwimenyerezo n'imana nahuye n'imana ubwanje utanga ubuntu bwawe utanga ubuntu bwawe ibyizigiro by'ukuri turagukunda turakunda izina ryawe ubwiza turakunda ijambo ryawe mwami oh haleluya ubwiza n'ubwawe gusengwa n'ibyubahiro haleluya wewe nyine wiremere hagati mu bawe amashimwe n'ubwiza bwawe haleluya wowe mucunguzi wanje mwami wanje urazi imitima yacu urazi inyota zacu urazi ibinyota z'imitima yacu nawe kugira ngo ubyishure ubwiza n'ubw'imana ubwiza n'ubw'imana ubwiza n'ubw'imana haleluya mwami ubwiza n'ubwawe mwami mwami ubwiza n'ubwawe haleluya Yesu wenyene haleluya ubwiza n'ubwawe wewe wenyene wewe wenyene Yesu umwami wakira amashimwe wakira ugusenga wakire n'amashimwe haleluya
Alléluia. 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 Nous voulons encore ensemble chanter ce cœur. Jésus est vainqueur sur la mort. turirimbe kandi ngo Yesu yaratsinze urupfu. Jésus est vainqueur sur la mort. A vaincu la mort. Yesu yaratsinze urupfu. Cela brise Ivyo tous les bisambura problèmes. ingorane zose. Jésus a vaincu Yesu la mort yaratsinze urupfu pour ibihe toujours. bidashira. C'est pour moi Kuri jewe qu'il a préparé déjà la niwe victoire. yateguye iyo ntsinzi. Jésus est Yesu vainqueur umuhizi sur la mort. yaratsinze urupfu, A vaincu la yaranesheje mort. urupfu. Jésus Yesu est vainqueur. yaranesheje. Cela résout tous les Ibyo problèmes. bitora umuti Jésus est w'ingorane vainqueur. zose. Yesu yaranesheje Éternellement. ibihe bidashira. Pour moi, Bwanje Jésus Yesu a déjà préparé la amaze victoire. gutegura intsinzi. Ça c'est toujours, bien sûr, Ego très simple. ibi iya imisi yose biciye bugufi. Quand frère Rousse Iyo mwene data Rusi peut dans le calme ashobora gusubira je mu souhaiterais kibanza ciwe, que je pourrais changer les no rôles. et le faire kwifuza aussi. yuko twoguza ibikorwa nanjye nkicara agatekana. Vous remarquez que ma Mbona voix yuko ijwi ryanje n'est plus bonne, mais la parole du Seigneur ryamaze kugira est précieuse, est si précieuse. kuba rito, ariko ijambo ry'umwami ni Aujourd'hui, iry'igiciro. l'après-midi ici, c'était un temps merveilleux. Ku muhingamo byari ibihe byiza cyane. Nous sommes, pour chaque occasion, Amahirwe yose turose turayashimira Imana ko dufise, et que nous pouvons ko dushobora pour kuyafata écouter la sainte maze et pour cette parole. tukazana ijambo ryera ry'Imana. Et nous remarquons Turabona que yuko tout n'est que grâce, byose ari ubuntu tugirirwa, tout n'est que byose no révélation guhishurirwa, qui nous a été qui nous est uko accordée par Dieu. duhabwa n'Imana. Mwene data Rusi Justement, neza neza faisait cette yariko remarque sur le nom de aragabisha Jésus. ku izina rya Yesu. J'ai dû penser Naciye nibaza où se trouve la différence. mbega itandukaniro ririhe. Bamwe bararirimba izina Prêche bakavuga ubutumwa kuri iryo zina n'ibindi, mais ariko sans que la révélation nta guhishurirwa n'Imana ait été accordée. baba barose. Et c'est comme ça Uko que niko ce iryo nom zina peut être rishobora employé de beaucoup, gukoreshwa prononcé de beaucoup dans le, par leur, dans na leur benshi et malgré mu kanwa tout kabo. cela est en Ibyo vain. byose ni ubusa. Beaucoup Benshi ont la Bible barafise za Bibiliya nk'ibyanditswe byera, ariko nta guhishurirwa, ntibagiramwo umugabane mu bintu basoma. et notre Seigneur Umwami a yaravuze dit, ati n'est-ce pas, iby'ukuri ati je bâtirai zo kubaka mon ishengero église, ryanje et les portes kandi de n'amarembo y'ikuzimu, amarembo y'ikuzimu ntazoshobora kurinyiganyiza. tout est que Byose révélation. no guhishurirwa. Jésus Yesu Kristo est Dieu niwe Mana révélé yahishuwe en forme mu humaine. buryo bw'umubiri w'umuntu. Uko niko bitangura ku guhishurirwa n'Imana muri Yesu Kristo umwami wacu, Et ça continue. bikabandanya. Tout Byose fondé sur la révélation. bishingiye La mu chair et le sang guhishurwa. ne te Inyama sont pas n'amaraso révélés, mais si ibyo byabiguhishuriye, ariko ni Data ari mu ijuru. et le dernier livre de la Igitabo Bible cya nyuma cya Bibiliya gitangurana n'aya majambo ngo uguhishurwa kwa Yesu Kristo, que Dieu lui uko Imana yamuhaye pour montrer à kugira ngo ahe abagurano biwe qui doit arriver ibigomba bientôt. gushika Donc, vuba. l'Apocalypse commence. Niko ibyahishuriwe Yohana bitangura. Ikintu cyose kiba gifise intumbero, nico gisobanura ni kubwo ibyagenewe bagenewe kugira umugabane mu by'Imana iriko irakora mu gihe cabo. Kubw'ubuntu Reconnaître cela turashobora gutahura ivyo nous a fait kuko connaître Imana ses voies, yatumenyekanishije inzira zayo. Turabandanya kureka ngo tumenye igikorwa ciwe. Musa yaravuga ati, mwami, nimba nagiriwe ubuntu by'ukuri mu maso ya mu nyonga hawe, nunyemerere menye inzira zawe,
kugira ngo nshobore menye ko nshobore kumenya ko nagiriwe ubuntu imbere yawe. Mbega amajambo meza cyane. Ibyo biranyengetera iminsi yose mu muntu, atari gusa kuvuga Imana, atari gusa kuvuga ubuntu bw'Imana, ariko gushobora gushinga iyo ntahe yuko mu mwuzuzo wayo twakiriye ubuntu bwongeye ku bundi. Ni itandukaniro rinini cyane, ariko murabe bibonwa gusa na ba bandi byagaragarira, byahishurirwa. Abandi bose bazoca mbere bibaza ikibazo bati kubera iki dusenga ukuntu nguku? Ninde hano? Ariko Imana yakoze ibihambaye muri twebwe, byanditswe mu byanditswe byera. Alors les pierres crieront. Si ceux-là se taisent, en qui Dieu s'est révélé, ngo nibaceceka aya mabuye azoririmba. Ninde none yagomba kuzanira amashimwe n'akamo k'umunezero? Mbega amahirwe twagiriwe yuko twagiriwe abantu ubuntu bwo kuba abakiriye ubuntu. Turagomba kwakira ijambo ry'iwe ryera ku byo abantu badatahura, ku byerekeye ibi by'Imana yavuze, yaduhaye gusobanurirwa. Ibyari imigani Imana yabiduhishuriye, si ibyo twe twari dukwiriye, ni ubuntu bw'Imana. Atoranya ibikoresho abakozi akoresha, kandi agatoranya n'abantu bagomba kumva ijambo rivuye mu kanwa katumwe, gafite uburenganzira bwo kuvuga. Uko niko babona ukuri, bakaronka n'ubuzima. Uko niko Imana yabiteguye. Ikintu kidasanzwe ni abantu, umuntu ku ruhande rwe bagira umwimenyerezo n'Imana, atari gusa nk'inyigisho, ariko umwimenyerezo muzima w'ukuri w'Imana. Hari mushiki wacu yari yavuye muri Rumaniya, yavuga ati mwene data Frank, umunsi w'ejo kuri jewe wari umunsi udasanzwe. Ndizera ko benshi muri twebwe niyo ntahe imwe dushobora gushinga twese. Imana kandi irashobora gusubira kuduha umunsi mwiza mukuru. Ibyo turabirindiriye, dufise ubushizi bw'amanga ko azobikora. Kuri twebwe izo kwamara ibihambaye, ko buno butumwa mu moko yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose bushikaye. Nagomba gusa kubareka ngo mumenye nk'akarorero ingene ibyiyumviro bishobora kuba bitandukanye, ariko hariho mwene data ari mu mutima, ari hagati yacu, mu mushasha. Yavuze ati mwene data Frank, narasenze kugira ngo ushobore kuguma iyi kreferi iminsi yose. Hariho abasenga ngo nje mu bisagara byabo, nje hariya mu bisagara byabo. Imana none izokumva isengesho ryahe, izogumana natwe twese, izokwakira itifitiye uburenganzira. Ntibiva ko jewe ngo noguma hano, ariko nuko Imana yoba hano, ikaguma hano, ishobora kuba hano. Aho rero ibintu byose bizoba bimeze neza kuri twebwe twese. Ukuba hano kwanje ntaco kuzofasha umuntu, ariko Imana iri hano kuzofasha ikintu gikomeye abantu benshi. Ivyo nivyo dukeneye twebwe twese. Mbega twese twoza mu nyonga h'Imana umwe wese byocamo ibimera gute? Yaba bose twoza mu gikorane, tuzanye Imana, tuzananye n'Umwami, hamwe no kuba hamwe n'Imana. Ububasha bw'Imana mu buryo budasanzwe bizoca bugaragara. Turanezererwa ko imiryango icunguruye. Ndizera yuko imiryango izobandanya kuguruka mu gahe gato. Nari nifuza by'ukuri
aller avant les sinagomba choses. kuja imbere y'ibintu canke kuvuga ibintu bitaraboneka ibyo ndiko ndandika. Même l'Europe de l'Est doit ariko prendre n'uburaya bw'iburasirazuba nabwo bugomba butegerezwa kugiramo umugabane. l'Europe. Et alors que le chef igihe au Kremlin demandait à Bruxelles umukuru w'ikremure i Bruxelles yavuga ati yasaba ngo tugire ubumwe n'uburayi bâtir twunze ubumwe kugira ngo dushobore kubaka ubutunzi n'ubudandaji, bagomba gukorana n'uburayi. ububasha bwabo bwose bagomba kubuhenurira, kubuhereza igikoko, kugushikaho ijambo ry'Imana rizosohora nk'uko byanditswe mu guhishurirwa Yohana. aho rero bazoca bashiramo umuriro. ariko ubwa mbere bagomba gukorana n'uburayi, kuko Imana yashize mu byiyumviro byabo gukora mu ntumbero y'uko gushika kuko ano majambo azosohora. mwibaza ko bose babikora babishaka? oya, ni ikiganza c'umwami kiza kuri bo kugira ngo ivyanditswe vyera bisohore. birakwiye ko bimera uko. inkuru zo mu Bushinwa ziteye ubwoba. ni igihugu mbere hariya ugusenga baridegembya mu gahe gato. agahe gato twamaze hariya ni ibihe bidasanzwe, ariko ni ibihe by'Imana. Imana niyo bishaka turagomba kuguma Imana ibidushoboze, tugomba kuguma kugira ngo umunsi umwe tuzotware ubutumwa hariya. no kwifuje yuko rimwe muba ariho muri igihe ubwa mbere ibi bintu twizera bitwagwa. aha dufise ubutumwa amajana n'amajana tumaze kumva. mbere usanga ari ugusubiramwo, wakwinjira mu bwinda ibintu bishasha canke bikaza, ariko ntimushobora kwibaza ibiba mu bantu, mu igugu ry'abantu. iyo ari ubwa mbere bumvise ijambo ry'umwami, nk'uko byabaye kuri twebwe igihe twabyumva ubwa mbere. aha ntegezwa ubwa kabiri, ukundi gusha kuvuga kuri bene data bo muri Angola, igihe bakoma akariru k'umunezero. mwene data yararetse mbere umuyaga urava mu mutima wiwe, afatwa mu mutima we wose, arashimira Imana ari inyuma y'inzu. kubw'ijambo ry'Imana rihishuhuwe, ibyo muri kino gihe ririko ritahabwa abana b'Imana nk'ibyo kurya. twese turashobora kuba bashima, kubera si manu yaboze ya kera, oya ni umukate mushasha muzima ukorotse uva mu ijuru. amen. tugashobora kuwurya. hariho amabanga ayo Imana yaduhishuriye kugira ngo dushobore kuba twiteguye kubwo itegeko tugomba gukora, kubwo kuba twaciriwe ku ruhande icyo gikorwa. nimwibaze abantu bafashije mu migisha myinshi cyane uno munsi, bakaba bakurikiye igugu ry'abantu, bakaba bajanye n'inama mpuzamakungu y'ishengero. kuri bo ivyo ni ibintu bidasanzwe. hariho mwishiki wacu yicaye hano ibubafu, igihe ariko aravuga ati hariho umugwi w'abasenga watanguye inyuma y'intambara y'isi yose ya kabiri, Solingen. uwo muhari ngo
aussi à kora partir n'inkomezi nyinshi ngo uje mu nama mpuzamakungu y'amadini bose baragomba kwinjiramo, bose bategerezwa mbere kwinjiramo, bagomba kugiramwo uruhara. Ndibaza ikibazo, kubera iki? Ninde yabataye muri ubwo buzimire bw'ibinyoma? Kubera iki? Kubera batigeze bemera bizera ukuri, nicyo gituma baronka ububasha bwo kuzimira ngo bizere ibinyoma. Kuri twebwe umutima bariya bamama ba kera, bana b'Imana b'igiciro, bari nk'intama zijanywe mu ibagiro, maze abungeri bagaca basimba ku ruhande, intama zikabandanya mu ibagiro. Mbega agahinda! Imana ukundi gusha ikora ikintu kidasanzwe ngo igabishe ku byo iri kirakora, na cyane cyane ku byo igomba kuvuga ku ijambo ryayo. Turashima cyane ko twashyizwe ku ruhande, ariko byubaha byiza kubana hano n'Imana avec l'antichrist, mais là-bas dans la gloire à l'extérieur. Gusumba ko twobana n'umugwanizi n'antikristo, ariko tukibanira n'Imana hariya mu bwiza. Rimwe ujana na Kristo kuko Kristo ni ijambo, canke tukajana na antikristo nawe yitwikirije ayo mazina yose y'amarogotano n'isobanuro z'abantu. Ingingo yacu irasobanuritse, no munsi maze kubivuga. Ntibyabaye bigoye kubyiga kuko Imana imaze gufata ingingo kuri twebwe. Ijambo ryiwe ryatanguye kwakira mu mitima yacu, natwe dufata ingingo, kandi bizoguma gutyo gushika ku mpera. Iyo usomye ibyo abantu bavuga kuri antikristo canke ibyo bavuga ko amajana 366 mu by'ukuri antikristo nini, bamwe bavuga ngo antikristo ni ikintu kirekire, ngo iyo akoze intambwe ngo inzu zo nyiganyiga, abandi ngo ni ibintu bavanga byashimi bizotanga ubuzima, buzotanga ikimenyetso cy'igikoko. Iyo usoma ibintu nk'ibyo urababara. Abandi baronderera izina amajana 366 kw'inimero y'imodoka y'i Yerusalemu. Ivyo noshobora kuvuga nti ivyo ntaco bitwaye, naho yo inomero y'imodoka yo baramajana 366. Oya, Bibiliya itubwira ngo ni kitigiri c'igikoko, si c'imashini, si nomero y'imodoka, si ikintu icyo ari cyo cyose. Oya, ni igitigiri c'umuntu. Ni wa muntu agoramye aganza abami bo mw'isi. Tuzokwandika ngaho kuri ivyo, twibajije ku bizokurikira. Aho rero umwe wese azokwironkera ico gitabo, ariko turasoma mu byanditswe vyera ko amaraso y'ivyabona byose by'Imana, kandi aribyo vyabona by'Umwami Yesu Kristo, yaramenywe kuva kuri Abeli gushika ku maraso ya Zakariya. Bose batwara ukuri, kuko uwagenewe gutwara ukuri. Aho rero ntitwushira umuco twakiriye ngo tunyegeze munsi y'imeza. Oya, tuwushira hejuru y'igiterekwa kw'amatara. Igiterekwa kw'amatara ni ishengero. Uwo muco niwe mwami, ijambo ryiwe rihishuwe niwe agendera hagati y'ibiterekwa kw'amatara ndukuri. Ntacece karavuga ijambo ryiwe,
turagomba kuryumva, turagomba gusoma ibyanditswe byera byinshi. Turatangura ibyahishuriwe Yohana igice cya 5. Ibyo byankozeho mu gihe nasoma ibyabaye hariya mu byahishuriwe Yohana igice cya 5 guhera ku murongo wa 11. Puis je regardais Apocalypse 5 verset 11. gatanu cumi na rimwe. Ndaraba numva ijwi ry'abamarayika benshi bakikije ya ntebe na bya binyabugingo na ba bakuru. Igitigiri cabo cari amasinzi n'amasinzi n'ibihumbi n'ibihumbi. Bavuga n'ijwi rirenga batumwa umwagazi yishwe abereye guhabwa ububasha n'ubutunzi n'ubwenge n'ubushobozi n'icubahiro no guhimbazwa n'umugisha. Amen. Et toute la création dans les cieux, sur la terre, sous la terre et sur les mers et tout ce qui vit en eux. Kandi caremwe cose co mw'ijuru no mw'isi n'ikuzimu no hejuru n'ikiyaga n'ibiri muri ivyo vyose numva bivuga biti ivyagiye ku ntebe bo n'umwagazi w'intama umugisha ube uwabo n'icubahiro no guhimbazwa n'ububasha ibihe bitazoshira. Kandi vya binyabugingo bine biravuga biti amen. Bano bakuru bikubita hasi barasenga amen. Turazi hano ni imvugo yo mu kumatanura ibyahishuriwe ibimatanijwe 6, ariko umwagazi niwe wenyine yashoboye kuboneka ko abereye ngo abitore ajanjagure ibimatanijwe ibimatanijwe ahishure ibyanditswemwo. Twebwe uno munsi twakiriwe ubuntu n'Imana kumva ibyahishuwe muri uko guhishurirwa ibyatangajwe n'ubwo guhishurirwa. Ejo mu kimatanijwe cya mbere twarabonye yuko abo bose abo mu bihe bitandukanye mu muco wuzuye nk'uko Imana yawutanze bakiriye ubutumwa bw'Imana mu bihe byabo, abo bashyizweho ikimenyetso, bashyizweho ikimenyetso cya mpwemu yera. Ibyo twese tugomba gutahura maze turindire tumenye ko bizomera cyo kimwe natwe. Turumva tukakira ijambo ry'Imana nk'uko hano, nk'uko twumva ijwi ry'umwami wacu mu buryo bugaragara, haba ku bahanuzi, haba ku ntumwa, haba mu isezerano rya kera cyangwa mu isezerano rishasha. Ijambo ry'Imana riguma ari ijambo ry'Imana, ni ry'ubuzima, rirafise inkomezi, ni ritoto, rifise ububasha, rimeze nk'inkota y'ubugi bubiri, riranyengetera gushikaho ritandukanya impwemu n'ubugingo, amagufa n'imisokoro. Yohana mu gice cya 2 guhera ku murongo wa 20 yavuze muri Daniyeli, murambabarira, Daniyeli 2:20 yavuze ikintu gikurikira. Murazi uwo yari umuntu uwo niwe yagomba gutakaza ubuzima bwiwe n'abagenzi biwe 3, ariko mu kanya kanya Imana ihishura ibanga, ubuzima bwabo burazigamwa. Hano mwisengesho ryiwe aha ubwiza aravuga ati nihashimwe Imana, izina ry'Imana, kuko niwe afise ububasha n'ubwenge. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui
daniyeli avuga ati izina ry'imana rirahimbazwa ibihe bitazoshira kuko ubwenge n'ubushobozi ari ibyayo, niyo akuranya imyaka n'ibihe, niyo akura abami ikimika abandi, niyo iha abanyabwenge ubwenge n'abakerebutse ikabaha kumenya, niyo ihishura iby'amabanga y'iyo bihera, niyo izi ibiri mu mwiza kandi umuco ubana nayo, bizokwama bimeze gutya. Nimwumve ibyo abandanya avuga ati ndagukengurukiye ndaguhimbaza wewe mana y'abasogokuruza, umpaye ubwenge n'ubushobozi, umenyesheje ibyo twagusabye. Amen, amen, amen. Mbega intahe nziza cyane. Hamwe n'Imana umuco iba mu muco, niwe atanga uguhishurwa, niwe umuco ubana nawe, ahishura ikinyegeje, azi ibiri mu mwiza, arabihishura, abihishurira ba bandi bagenewe kubimenya. Igihe Daniyeli muri Daniyeli 8:16 ndizera gusa yuko dutahura yuko hano atari inkuru zo kwa Musa cyangwa inkuru za Daniyeli, ariko ni inkuru yawe n'inkuru yaje, n'ibihe by'iwacu uno munsi. Imana mu gihe cyacu yagize umuhanuzi imuhishurira kugira ngo imuhishurire ibyari binyegeje n'ibyari mu mwiza bize mu muco. Ibyo byahaye ku bwacu. Amen. Dutegerezwa kubigiramwo uburenganzira. Hano muri Daniyeli 8:17-17. Maze numva ijwi ry'umuntu riturutse hagati mu ruzi Urayi rihamagara riti, yewe Gaburiyeli, tahuza uwo muntu ibyo yeretswe. Nuko yegera aho nari mpagaze, anshikiriye ncika ivutu, nikubita hasi nubamye, maze arambarira ati, uve yewe mwana w'umuntu, ibyo weretswe ni iby'igihe cy'iherezo. Amen, amen, amen. Ese ngene ari byiza ko turonka ijambo ry'Imana kugira ngo tube turifise mu biganza byacu. Amen. Dufise ingero kugira ngo tumenye uburongozi, tumenye ko ibyo twizeye nibyo byanditswe mu ijambo ry'Imana. Ibihe byose hari bayeho ibintu Imana yari yarasezeraniye, ibihe bya nyuma yari yageneye ibihe bya nyuma. Ntibyashobora kuvugwa imbere ngo byigishwe imbere ngo bitahugwe, oya, kuko igihe cy'ibyo bintu nticyari bwashike. Nimureke kubw'ibyo ngende mu gitabo cy'ibimatanijwe, mu gice matanije cya mbere. Hano haranditswe urupapuro rwa 35 agace ka nyuma, kumbure n'amamungane 4 hano ku rupapuro rwa 35. Donc les 4 premières phrases avant le dernier paragraphe. Amungane 4. Nubwo biruko bari abantu bahambaye b'Imana, barabonye ibihambaye. Imana yarabahaye amavuta irabarungika kugira ngo bamenagure ibintu bya kera, ariko nta na rimwe ijambo ry'Imana ryuzuye ryigeze ribashikira, kuko ntibari abahanuzi ariko bari abagororotsi. Abo bantu bose bahambaye b'Imana abo tutokwigereranya, mu bihe byabo babonye ukuri
kumwe kumwe barabitangaza ndamaze kubyandika mu gatabo kamwe. Niba iyo hataba intango sinari kurubandanya, sinari kuronka aho mbandaniriza. Amen. Intango yari ikenewe n'imbere yo kwinjira mu bugorozi habaye benshi bagomba kugira intango, batakaje ubuzima bwabo baturiwe, ariko mu nyuma isaha y'Imana yaratodoye. Abo bagabo ntibari abahanuzi, babaho ntibari mu gihe cy'ubuhanuzi, ariko twebwe uno munsi tubayeho mu gihe cy'ubuhanuzi. Nicyo gituma Imana yategezwa kurungika umuhanuzi kugira ngo uko nyene ishobore kuzana umuco ku ijambo ry'ubuvugishwa, iryaka uno munsi rikakira ahacuze umwiza nk'itara. Abo bantu bose bari abagabo bahambaye b'Imana mu gihe cyabo, bari baratumwe ngo bazane ijambo ry'Imana, ariko ntibari abahanuzi. Ijambo ryuzuye ritunganye ntiryabashikiriye. Nimba hari umuntu hagati yacu yoshobora kuba kiri mu mugwi w'abakristo w'abariteriyene canke w'ababatiste canke iryamihari yose yagiye ikura tuzi muri biriya bihe byaheze, twe ntaco tunegura uwo ari we wese, gusa twatura yuko Imana itahagaze mu gihe igikorwa cy'Imana carabandanije, cagumye kibandanya, cagumye kitera imbere, kiratera imbere gushika no mu minsi yacu. Ntaco twobikoraho kuba turibayeho no munsi, ariko turafise ibango rikomeye kugira ngo ijambo ry'Imana ryuzuye atari gusa ijambo ry'igicuga canke agace, oya, ijambo ryuzuye mu mwuzuzo waryo. Igikorwa cyose cyo guhishurwa kigomba kugarukanwa, igikorwa cyo gucungura kigomba kugarukanwa, maze kigarongora ubwoko bw'Imana mu gutungana ku buntu bw'Imana. Ibintu by'igice byatangajwe muri kahise, uno munsi bigomba gushikaho ibintu byose bitungana neza vuba vuba ku bw'ubuntu bw'Imana. Uno munsi turashobora kwatura yuko tubayeho mu gihe uguhishurwa kuzuye kw'ijambo ryuzuye twarabihawe, nta kintu na kimwe kigitwikiriwe. Imana yahishuye byose ku bw'ubuntu bwayo. Abo bantu bari abagabo bahambaye b'Imana, bakora igikorwa gihambaye mu bihe byabo. Imana yakorana nabo igakora ibikorwa bikomeye, ariko ijambo ryuzuye ntiryashobora kubashikira. Nubwo byari biruko, havugwa ukugarura, garurirwa mu byakozwe n'intumwa 3 umurongo wa 20 na 21 n'amajambo tuzi haranditswe. Byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 20 na 21, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie kugira ngo nayo izitume Kristo désigné pour vous comme oint. yabatoranirijwe kera niwe Yesu, ariko ijuru rikwiye kumwakira gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha, nk'uko Imana yavuze mu kanwa k'abera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. Ni kangahe twavuze ibyo ko Yesu arindiririye mu ijuru gushikaho ibintu byose bigarukanwa bisubizwa kuba nk'uko byari bimeze ku ntango.
dans mu l'église, ishengero l'ordre divin, gahunda y'imana ububasha bw'imana les signes, les prodiges, les miracles ibimenyetso n'ibitangaza by'imana byose bigomba kugarukanwa bigatondekwa nk'uko ijambo ry'imana rivuga. Hanyuma rero yesu azoshobora kuza kugaruka ngo atware ishengero ritondetse riteguye ryagarukanywe riroranye ngo ricanwe mu bwiza, ryahamagawe ngo risohoke, ryasohotse mu rwijiji rwose n'akajagari, maze ngo ryizere gusa ikintu kimwe, ariryo jambo ry'imana. Mbega ntimunezerewe yuko ubu tubona icyo cyanditswe gisohora? Iyo umwami ahagarara hano no munsi yari kuvuga ati iki cyanditswe kirasohoye mu minsi yanyu, imbere y'amaso yanyu kirasohoye mu minsi yanyu. Ijambo ry'imana ibyanditswe byera ntirisohora gusa imbere y'amaso yacu, ibyanditswe byera birasohora no muri twebwe, kandi bikabona ugusohora ku bwacu. Ku rupapuro rwa 34 turasoma mu gitabo cy'ibimatanijwe mu Kidagi ngo hagati na hagati, turamubona hano mu rwunganwe rw'ishengero bihuye n'ibyanditswe bidusezeranira ukugaruka kw'iyo mpemu imbere y'uko haba impera y'ibihe. Mbega nivyo? Mbega muzomumenyera kuri kamere kiwe, ntazotangura urunganwe rushasha nka Luther canke Wesley canke abandi. Oya, ntazoshinga ishengero rishasha, kuko nta rundi runganwe rw'ishengero ruzoba ruriho ngo rukurikire, nta rundi ruzobaho. Rero agomba kurwanya amadini. Tugume hano gato, tugume hano akanya. Iri jambo mu buryo budasanzwe riranyengetera mu muntu wanje wese. Kenshi mumaze kumva mu kanwa kanje. Ibyo nabwiwe itariki 2 ukwezi kwa 4/62, kandi narabwiwe n'ibi navyo ngo ntushinge ishengero nyakarambi. Bantahuye nabi, nimurabe ariko ibyo mwene data Branham hano asunitswe na mpemu ngo ntazoshinga ishengero idini rishasha. Mbega muragomba ubutumwa cyangwa akarorero ko mu bihe bya nyuma umuntu navuze naramumenye ubwanje, nabaye mu bikorane byiwe. Il n'aurait jamais dû fonder d'église d'assemblée locale. Auparavant, il y avait la bigeze ashinga ishengero nyakarambi, ariko donc en peu de temps, kanya gato elle est devenue une organisation fixe, et c'est le siège qui décide qui a le droit de venir, qui a le droit de partir, qui a le droit de. Iyo umuntu akoze idini abafise quartier general riganza ayandi madini, niko bimeze mu madini yose. Ibyashe Yohana 17 biravuga ngo rimwe muri yo ni maraya ahambaye, abandi nabo n'abakobwa biwe. Ni kangahe? Ni bangahe basohotse i Roma bagumana na Roma muri bo, bagiye batwaye Roma muri bo, basubira kubaka Babeli muri bo, basubiye kubaka Babeli. Imana ku mpera yakoze ku buryo hadasubira kubaho umugwi mushasha cyangwa idini risubira gututuza ngo ribeho. Bazogerageza, bazoharira, bacanemwo, ariko ntibazobishobora, kuko muri iryo kanguro rya nyuma ntihatezwa kuba mu idini rigomba kubamwo.
ariko quelque chose de nouveau. ikintu gishasha Et ça, c'est la dernière icyo nicyo gikorwa cy'ububasha cy'ubwiza cy'Imana ubwayo mu ishengero ryahamagawe ngo risohoke. Ibyo nivyo bikenewe no muri no misi. Mu buryo bw'umuntu biravye ibyo byose umenga birumvikana. Umwe wese agomba kwicara ku meza y'urwatsi rubisi, abandi bose bagende bavuga bati agomba kuvura Babuloni, agomba kuvura Babuloni. Mbere baragwaye indwara y'urupfu. Hari ijambo ryo muri Yeremiya kuri ba bandi bagomba gukiza no gukiza Babuloni ngo ntibishoboka, yaravumwe ibihe bidashira, nta byizigiro byo gukira. Hari ubutumwa gusa bumwe buvuga buti buvuga gutya ngo mwebwe abantu banje nimusohoke nimuve hagati yabo, nimwitandukanye, ntimukore ku kintu na kimwe gihumanye. Yego nivyo. Mu gihe uwo muntu w'umupantekotiste azwi ku isi yose yagiye hari Vatikani ngo asome impeta ya papa, apfukame bamuhezagire. Mbere ibyo yakiriye hariya byose byagiye kuri we. Yagomba hariya Pantekote yose yitwaye Vatikani. Byumvikana neza. Byumvikana neza. Ugomba gutwara ipantekote ahantu runaka. Nk'akarorero yaba nabishoboka Pantekote nkayishira leta y'Abarusiya, ntubikoze. Ninde utwara Pantekote? Ku munsi wa Pantekote si umuntu yazanye Pantekote. Pantekote yaje iva mu ijuru, ububasha bwaje buva hejuru. Umuyaga waraje uvuye mu ijuru, mpemu ava mu ijuru, ubuzima bushasha buva mu ijuru, ububasha buza buvuye mu ijuru. Amen. Uko niko bimeze, niko bibandanye no ku mpera, niko bizosubira kumera ku mpera. Yeremiya 51 aratubwira ikintu gikurikira. Yeremiya 51 Babylone était une coupe d'or dans la main de l'Éternel. Jérémie 51 verset 7. Qui a enivré toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations Babuloni cari igikombe c'izahabu mu bukoko kuhoraho, caboreje isi yose, amahanga yose kuri vino yacu. Nico catumye izimira ubwenge. Brene Tata Branham yaravuze ati isi yose bazoba bameze nk'abantu bose bagwaye mu mutwe, abasazi batakaje ubwenge, buzuye impwemu zihumanye, batazi ibyo bakora. Ariko hari ikindi kintu ciza kica kiza. Tusomye ku murongo w'8 n'9, kumbure gushika ku murongo wa 10. Soudain Babylone est tombée. I Babuloni harakomvomvowe giturumbuka, haragese muboroge, mwabire umuti wo kuvura uburibwe bwaho, namba kumbure hokira. Benshi bari bajije ikibazo ati kumbure turashobora gukora ikintu runaka ngo tumufashe, kumbure yashobora kuba yokira. Umviriza rero bikurikira. Nous avons essayé de guérir Babylone. Twagerageje kuvura Babuloni ariko ntihakize. Amen. Imana ihabwe amashimwe. Hano laissez-la à elle-même. Reka tuhahebe. Laissez-la à elle-même. Tuhahebe. Maintenant suivez. Harakurikira rero. Partons. Tugende. Chacun dans son pays. Buri wese niyisubirire mu gihugu cabo, jusqu'aux cieux, jusqu'aux nuages. Kuko iteka aciriweko rishitse no kwijuru, rigiye hejuru gushitsa no mu bicu. Uhoraho yerekanye ukugororoka kwacu. Eda nimuze twamamaze Isiyoni igikorwa c'Uhoraho Imana yacu. Amen. Hano turafise ibintu bibiri bibanga abantu: Babylone hanyuma Siyoni.
s'il voulait guérir Babylone, qu'il puisse appartenir à ceux qui ensuite entendent cet appel et où il est dit laissez-la à humvikana iryo jambo ngo nimuhahebe nimusohoke umwe wese niyitahire mu gihugu yavuyemo maze aje i Siyoni hanyuma hari i Siyoni habone igikorwa c'Imana yanyu mugire ubuzima bw'Imana yanyu n'igikorwa ciwe ndizera yuko Imana idutegurira ikintu ciza gihambaye. Babuloni yononye abantu benshi ariko ibi byaragaragaye ijambo ryahishuwe mu gihe cyacu ryatanze ubushizi bw'amanga benshi. Imana yabarungikije ijambo ryayo yarabakijije yabahaye agakiza ata jambo ry'Imana ntakabaho. Et que tous les hommes qui vont partout et pensent avec du charismatique. boja hano runaka abakarismatike bakibwira ngo namwemu bazokora ikintu runaka ntacyo bizomara. Mwemu w'Imana mbere arashobora kuba ari mwemu w'Imana ari kumwe nawe ariko bitaje bivuye mu ijambo ry'Imana nk'uko byasezeranywe ntacyo bizomara. Mwemu ngo yagendagenda ku mazi ntacari bwawe ariko n'igihe Imana yavuga ngo niho umuco wabayeho aho niho mwemu yashoboye kugaragara. Ijambo ryavuzwe bivuye mu kanwa k'Imana. Imana yavuze iti umuco ubeho, umuco ubaho nk'uko biri muri Zaburi 33. Imana irategeka bikabaho, irahamagara bikaza. Imana iminsi yose nk'uko ijambo ryayo yararungitse ijambo ngo irabakiza, niko biri muri Yesaya no muri Zaburi. Ivuga ngo ijambo risohotse ku ntebe yanje ntirizongaruka ko ubusa, oya rizosohora bwa mbere ukugomba kwanje icyo naritumye gukora. Dushobore kwibaza ko umuntu yobirindira tukaba dufise ingorane zo kurindira ukabona mbega biratevye hamwe natwe, ariko byose reka tubishyire mu biganza by'Imana. ntitwidodombe ariko dushimira ahubwo Imana yuko yatugiriye ubuntu bwo kumva umuhamagaro wo mu ijuru kandi tugasohoka mbere tukava i Babuloni tukavayo burundu, ni ukuvuga kugaruka i Siyoni. harya i Siyoni tukabona igikorwa c'Imana yacu, hariya tugatangaza igikorwa c'Imana yacu, ibyo yakoze ku ntango, ibyo yabandanije mu gihe cy'iwacu. turagomba kandi gusoma urupapuro rwa 34 ajya amajana 3. mu gukora ibyo ntibagomba gushinga idini, kuko urunganwe rw'Ilawodikiya nibwo rwarunganwe rwa nyuma. intumwa y'indwi niyo ntumwa ya nyuma kubw'urunganwe rw'indwi rw'ishengero. ubu rero ndibuka amabroshe narungikiwe ni telefone ku byerekeye intumwa y'umunani. murashobora kwibaza ingene hariya mu bihe nk'ibyo umuntu yifata. hari gusa ibihe ndwi by'ishengero, hari intumwa ndwi z'ishengero. hari mbere n'umundi mwene data namubwiye naramwishuye ntevye nti mu kiganza c'umwami hariyo inyenyeri indwi, n'izo nyenyeri indwi yari abamarayika b'amashengero ndwi. ndabwira mwene data nti nimba hariho umunani, ndagomba kumenyesha ko atari mu kiganza c'umwami.
L'amen n'était pas assez fort. amen ntiyari nini cyane. Amen. Amen. Vous dites pas amen Ntimuvuga à amina cause de celui qui se tient devant. ku muntu ari imbere. Il s'agit de la clarté. Oya ni ukubera ibintu bifoboye ari ukuri. Et je crois Ntimubibwire uri imbere. que Dieu a des hommes sur terre Imana irafise abantu ku isi qui ont la clarté, bafise umuco w'Imana kubwo ukuri kw'Imana qui l'ont reçu. Et le Seigneur a dit, barawakiriye. tous ceux Umwami qui yavuze sont ati de la abantu bose vérité b'ukuri écoutent bumva ma voix. ijwi ryaje. Combien de Ni messagers intumwa zingahe ont apparu encore? zasubirutse kandi Tous. bose Ils ne sont pas de Dieu. ntiba- Aucun d'eux. ntiba- Ce sont sa bava ku Mana. que des copies et des Bose interprétations, barigana des imitations de ce message unique de la bikigana fin des intumwa imwe yo mu gihe temps. cyane. Tous ceux qui veulent dire Abantu bose bagomba kuvuga Frère Branham ibyo mwene data Branham yavuze, n'ont pas besoin eux-mêmes de le faire. ubwabo ntibakeneye Car kubikora. lui-même à haute voix, Wewe il nyine a prononcé ubwiwe des yavuze choses. ibyo bintu, On peut écouter les urashobora kumva ku makasete et lire les ugasoma no mu bitabo mu mabroshire ubwo butumwa bwiwe. et ça dans le déroulement des années. Ibyo nous rero avons mu myaka constaté myinshi twarabonye que yuko quand des hommes faisaient que lire et abantu écouter, ils étaient basoma bénis. kandi bumviriza bagahezagirwa bakarongorwa mu muco uja mu Et ils wundi, étaient un seul cœur et bari différent. umutima umwe n'ubugingo Il y bumwe, avait une relation hariho profonde, ubumwe intime les uns bw'ibyina avec les bamwe autres, n'abandi. mais Ariko dès que des frères igihe ici haca et là haduka bene data allaient dans aha des na hariya maisons bakaja mu et mazu pour, n'ayandi n'est-ce pas, comme cela est dit, nk'uko bivugwa partager ngo basangire les révélations uguhishurirwa kudasanzwe bakiriye. C'est là que les aho rero niho amacakubiri n'ugwijiji n'akajagari, niho ibibi byose n'inzigo n'urwango apparu comme symptôme. n'ibimenyetso nk'ibyo. Nous voulons demeurer Turagomba en Dieu kuguma mu et Mana, dans ses paroles, tukaguma mu majambo et y'Imana cela jusqu'à la fin, gushika ku mpera, jusqu'à gushikaho que Jésus Yesu revienne. azogarukira. Et ça aussi, je l'ai Ibyo déjà nabyo dit, namaze kubivuga. la nourriture Ibyo kurya n'a pas besoin d'être prémâchée. nta muntu agomba kubanza kubihekenyera uwundi. Oya, tubishyira gusa Et ku meza, chacun maze uwo ari we wese agaca yakira akiyarurira agashyira akarya ibyo Imana yaduteguriye. Si umwe yigisha uwundi cyangwa ahekenyera ibyo ari byo byose ahekenyera uwundi. Oya, bose bazokwigishwa n'Imana ubwayo iyo bumva ijambo ry'Imana ku bwa mpwemu w'Imana. Rero le dernier messager intumwa ya nyuma était le septième et après ni lui iy'indwi, inyuma yiwe il n'y a plus de nta messager yindi ntumwa iza qui apparaît. iseruka. Mais la fin Ariko n'est pas encore impera tout à fait là. ntibirashika. Dieu reprend le Imana messager irashobora mais il nous gutwara laisse intumwa le message. tugasigarana ubutumwa, Et cette parole kandi iryo qui jambo nous a été iryo léguée, twarazwe elle produira rizosohora l'effet igikorwa et exécutera la ryatumwe, volonté de Dieu. rizosohora Ça, ukugomba kw'Imana. croyez-moi, Ibyo ni mu car byizera, c'est si mubyizere si ku busa. Haranditswe hano, c'est lui l'homme qui va révéler uwo niwe muntu toutes les azohishura choses ibyo bintu mystérieuses byose by'amabanga par le biais du Saint. akoreshejwe na mpwemu yera. Pas quelqu'un qui si maintenant umuntu vient ubu après lui azoza inyuma yiwe et qui va révéler ces azoca choses. ahishura ibyo bintu. Mais Oya, le septième ni intumwa messager y'indwi a révélé yahishuye toutes ces ibyo bintu choses byose mystérieuses by'amabanga par le biais du Saint-Esprit. akoreshejwe na mpwemu yera. Twe tugomba gusa kumva no et gusoma de les croire. tukabyizera. Nous voulons Turagomba passer à la page 30 guca ku rupapuro rwa 30 hano en référence à l'Antichrist et byerekeye na antikristo n'abahizi. à peu près turasoma kumbure à partir du milieu. hagati. Tous ceux d'entre nous qui sont chrétiens savent abantu bose ari abakristo hagati yacu barazi ko Imana yahaye isezerano Dawidi ko izoshira hejuru Kristo kugira ngo yicare ku ntebe yiwe et d'établir maze pour ashinge lui un royaume ubwami bwiwe budashira hano kuri ino si. Il
l'a fait. yarabikoze. Et Jésus dit, Yesu aravuga, Jésus disait, Yesu yaravuga celui ati uwo qui vaincra uzonesha l'Antichrist antikristo et toutes les choses n'ibintu du byose monde by'isi s'assiera azokwicarana avec moi nanje sur mon ku trône, ntebe yanje comme nk'uko j'ai nanje vaincu nanesheje et me suis nkicara assis ku au trône ntebe de ya mon data. Père. Amen. Donc, nous Rero allons avec le Seigneur quand ce temps hamwe va n'umwami igihe arriver, nicyashika comme vainqueurs, nk'abahizi nous reviendrons tuzogaruka et nous régnerons tuzoganzanya avec lui nawe et gouvernerons avec lui. tuzoganzanya nawe Après le festin des noces, inyuma y'ubukwe nous revenons avec lui, nous descendons avec lui pour ensuite tuzogarukana nawe maze hanyuma Avec lui, tugumane nawe ici, hano passer le millénium. tuhamara imyaka igihumbi. Cette promesse Iryo sezerano ukundi gusha est adressée seulement aux ribwirwa vainqueurs. gusa abanesheje. Dieu nous accordera cette grâce. Imana izoduha ubwo buntu bwa mbere, Il nous montre iratwereka ce que nous devons vaincre. icyo dutegereza kunesha. Ikintu cya Il kabiri nous montre ensuite, itwereka iduha ububasha, inkomezi kugira ngo dushobore kubanesha. Et il y a quelqu'un qui Hariho umuntu me yambajije demandait, qui disait, yavuga mais ati si et la puissance niba de Dieu ububasha bw'Imana pouvait nous être accordé pour que nous twobuhabwa nous élever ngo déjà. tumaze gushigwa hejuru. Oya, ububasha Nous a été la promesse ni isezerano accordée dans la twabuhawe mu parole. ijambo ry'Imana, tugomba gushigwa hejuru, Et nous devons recevoir de nouvelles pluies tugomba kuronka amababa masha pour que nous puissions nous élever kugira ngo tuduzwe et voir mu bicu, ce que les dushobore prophètes ont kubona ibyo abahanuzi babonye, twumve ibyo abahanuzi bumva, avec la même hamwe na kwa gufoboreka nyene dutahuzwe nk'uko babitahure, dutahure nk'uko batahuwe, mettre un point d'interrogation. atakabaza dushize ku kintu na Que ce kimwe, soit nécessaire de mettre un point d'interrogation. ntidushire mu kabaza. Vyesho Yohana 3:21 haranditswe Celui qui vaincra, ça sera avec ngo moi unesha uzonesha azokwicarana nanje ku ntebe nk'uko nanje nanesheje nkahicara ku ntebe de ya mon data, le trône ku ntebe ya data ciel mw'ijuru. est le trône Ni de intebe y'Imana, le trône ni intebe ya terre. data. Mais quand Jésus Ariko igihe Yesu nk'umwana wa Dawidi ici s'assiera sur azokwicara le ku trône, ntebe, nous pouvons le lire turashobora kubisoma dans l'évangile de ubutumwa bwiza Matthieu, bwa Matayo, que le Seigneur yuko umwami viendra azoza et en tant que fils de l'homme nk'umwana w'umuntu et s'assiera sur le trône azokwicara de ku ntebe sa gloire. y'ubwiza bwiwe. C'est ainsi que c'est Uko écrit. niko byanditswe. Ce que parfois, Rimwe na ce dont rimwe parfois j'ai ibyo besoin, mba nkeneye c'est la Bible en ni anglais. Bibiliya y'icongereza. Dans Muri Matayo 25. 25:31 haranditse Mais quand le Fils de l'homme ngo igihe umwana w'umuntu azozira mu bwiza bwiwe n'abamarayika bose bazananye nawe, aho rero azokwicara ku ntebe y'ubwiza bwiwe. Ça, c'est la relation Ibi ni ubumwe dans lequel cette expression doit être vue. aho ino mvugo ivugwamo, Après le festin des noces, ni ukuvuga quand le inyuma Seigneur y'ubukwe bw'umwagazi, umwami agarutse avec les siens, azananye n'abiwe ngo agahanze imyaka igihumbi. Bakundwa, Imana uno munsi déjà puissamment, yamaze kuduhezaga mu buryo bw'inkomezi. plus rien a besoin d'être dit. Nta kintu na kimwe gikenewe kuvugwa. Une Ni louange amashimwe de nous devrait yagomba monter jusqu'au kuduga trône de akashika ku ntebe y'Imana avuye mu mitima yacu, kuko Imana yaraduhamagaye, yaratwegeranije, yaraduhamagaye ngo dusohoke, yaradusohoye pour un objectif kubw'intumbero bien particulier. izwi neza. Nta na kimwe twari kumenya, ntacyo twari kumva, ntacyo twari kubona. Dieu a lui Imana ubwayo yafashe vyose mu ntoke, nico gituma ata muntu n'umwe yo kwishimagiza. Nimba ari umuntu agomba kwishimagiza, yishimagize mu mwami. et c'est ce que nous voulons Ivyo nivyo faire tugomba maintenant. gukora ubu, Car kuko nous avons lu au twasomye commencement ku ntango que
yuko ibyaremwe byose mu ijuru no ku isi no mu kiyaga n'ibiri n'ibiba baho byose byarashimye bishyira hejuru imana. uno munsi turi muri ba bandi bafise umugabane muri ayo mashimwe. ni mu nyizere imana yakoze ibihambaye muri twebwe hano. amen. dupfukamye mu mukungugu turagomba kumushima tumuhimbaze. ibyo tubikore mu izina riri hejuru y'andi mazina yose, mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. amen. turahaguruka kugira ngo dusengere hamwe. ndasaba kandi mwene data Rusi asenge. mwami Yesu w'igiciro, turagushimiye n'umutima wacu wose. turakozwe ko mwami, imitima yacu irakaka, tufise amashimwe kuri ayo majambo yose y'igiciro, ayo masezerano y'igiciro. mwami twagiriye ubuntu bwo kubona kure cyane aho twokoresha amatarubindi turashobora kubona ibyo wavuze bizobaho, ibyo watangaje imbere y'igihe. ingene ari byiza, ingene ari iby'igiciro, ntidushobora kubisobanura n'amajambo. turagusabye wakire amashimwe, wakire ugusengwa mu mitima yacu twese no mu kanwa kacu mwami, kuko watugiriye ubuntu bwo kumva no majambo. ntibyari bikenewe, ntiwari utegetswe gufata uwundi muntu, ariko watugiriye amahirwe tuba hano, twakira ibyo, turabyemera ibyo wavuze. mwami, mbega ubuntu! ni kangahe ugomba kandi gusubira kuvuga. turazi yuko ibyo byose bifite intumbero, kubera ko uno munsi wasubiye kutubwira ibyo bintu byose mwami. ntihagire umuntu n'umwe yosubira inyuma nk'uko yaje, ariko umwe wese amenye ko ari muri kino gihe. utwakire twese nk'uko turi, uko tuje mwami. ntacyo dushoboye, ntacyo twokwihagira, ntacyo twokwiha ubwacu, ariko ibyo dukeneye byose ni wowe. hareruya! ubwiza n'ubw'izina ryawe ryera mwami. ntitwona gusenga, ntitwoshobora nyine tugusenga gusa. turagushimiye mwami, ntituronka amajambo yo kubwira ngo urakoze. mbega umuntu waduhaye gushika kuri ino saha, gushika muri bino bihe byiza. wakira amashimwe no guhimbazwa no gusengwa. haleluya! ubona ubwoko bwawe buri imbere yawe, intama zawe zumva ijwi ryawe. mwami, ni wowe uziragira, ni wowe uzigaburira mu cyanya cyiza, ukazinywesha, ukazishora ku mugezi w'amazi w'ubugingo. haleluya! nihashimwe izina ryawe ryeraho Mana. turanezerewe kubw'ayo majambo yose y'igiciro, ibyo wavuze byose muri ano masaha. mu buryo bwiza wavuze, ubandanya kubana natwe no muri uno mwaka mushasha mwami, igihe tuzobandanya gukorana. turagusabye uduhezagire hejuru y'ubwenge bwose, mu izina rya Yesu turagushimiye. haleluya! amen. amen. haleluya! 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 Mana, kumbuye turarimba kano karirimbo ngo ibyubahiro byose tubiha Yesu. haleluya! Nous donnons l'honneur qu'à Jésus et annonçons son amour. Et annonçons son amour. Nous donnons l'honneur qu'à Jésus et annonçons ton merveilleux amour. Nous donnons l'honneur
Car Jésus, yesu wenyine. il le chante maintenant en anglais. twaririmba mu cyongereza. We give the glory, icyubahiro Jesus. tugiha yesu wenyine. Mon Dieu. Oh mana yanjye. Amen. Amen.